Muri desahashi hamwe n'ishirahamwe Fracade Burundi dusanzwe dusangiye intumbero iki gikorwa twaciyumviriye kubera gisanzwe kiri mu mahangiro twiyemeje mu mashirahamwe yacu ko abiri. Murabona neza yuko uwo muserege twariko turasukura uri kwibabara rya 14 muri quartier Mirango commune Ntahangwa wari umuserege wari wuzuye imyanda y'ubwoko bwose, amacupa, ingya zo mu nzu. Rero twari twihaye intumbero yo kuza kuwusukura kugira ngo dukingire ikiyaga Tanganyika kuko byose bije mu kiyaga Tanganyika, hama twongere dukingire n'abanyagihugu baba kubera ibi nivyo bitera za ngwara ziva ku mwanda. Ego twe ngo twasanze dukora ibi bikorwa duhejeje gukora ntitwabikoze nkuko bisanzwe bikorwa imyanda, habaye gutandukanya imyanda ico twita triage. No kuvuga aya ma plastique atabura y'amacupa twasize ku ruhande rwayo, turaza kurondera turafise ikibanza tuza kuyashiramo kugira ngo tuyabike, hama tuzorondera ukungene tugira ico twita recyclage kugira ngo avemo ibindi bintu. Hama irya myanda nayo ibora dufatikanije na meri hamwe na commune, mwabonye yuko twariko turayipakira imodoka itija mu kibanza cabigenewe gusanzwe dutamwe imyanda. Akamo twe dutera nkishira hamwe IDCH turi hamwe na Fracade Burundi, ubwa mbere tugatera ababene gihugu basanzwe baba mwa kano karere kugira ngo bamenye ingaruka mbi zo kuza turata ino myanda mwino mifurege kuko ni twebwe ingaruka mbi zigarukako. Nukuvuga bahindure iyi myanda barondere irya mifuko basanzwe baza barabikamwo imyanda baze barabibika bareke kubisanzaza mwaya makanivu kuko niyo iyi myanda ni ikigenda muri cya kiyaga ikaza kuyonona. Iki abandi dutera kamo naba bantu basanzwe begeranya imyanda mu makariti aya ma societe de collecte de déchets, tubasaba yuko boza baragira ingufu kugira ngo iyi myanda bayegeranye hakiri kare kuko abanyagihugu iyo iyi myanda ibaye myinshi mu mazu niho baca baza kuyita mwano makanivu.